Modric umusaza w'umunyakroatia. Luka Modric yaraye akinye urukino rwiwe rwa nyuma muri ekipe yitwa Real Madrid nyuma yo kumara saison 13 muri ekipe yitwa Real Madrid. Ku munsi w'ejo nyuma yo gutsindwa na Paris Saint-Germain ku busa, wari umunsi wa nyuma wa Luka Modric nk'umukinyi wa ekipe yitwa Real Madrid, kuko amasezerano yiwe yo kwitwa umukinyi wa ekipe yitwa Real Madrid yarangiye ino saison ikirangira, ariko yagiye muri Mondial de Club ekipe yitwa Real Madrid bumubwiye ngo tujane gusa muri Mondial de Club. Vyumvikana ko ugutsindwa kwa Real Madrid kwatuma Luka Modric akina match yiwe ya nyuma muri ekipe yitwa Real Madrid. Imyaka 39 Luka Modric, ibiro 67, metero 1 na santimetero 72. Mariage yiwe na ekipe yitwa Real Madrid yaraye irangiye ku munsi w'ejo. Saison 13 muri ekipe yitwa Real Madrid. Landry agerageze aturonderere bimwe mu bihe, amwe mu mafoto agaragaza ibihe bikomakomeye Luka Modric yagiriye muri ekipe yitwa Real Madrid, kuko yinjiye muri ekipe yitwa Real Madrid genekerezo rya 27 ukwezi k'umunani 2012. Yaribaye imyaka 13 ari muri ekipe yitwa Real Madrid. Ku munsi w'ejo nubwo yakinye urukino rw'igo nyuma nk'umukinnyi wa ekipe yitwa Real Madrid, yaramarira avanze n'umunezero kuri we nyuma yo kumva yuko ahantu yarabaye imyaka 13 hari haramaze kuba muhira, afise n'abana bamwe bavukiye mu gisagara ca Madrid, bari bamenyereye uburyo muri Espagne babayeho mu gisagara ca Madrid muri ekipe yitwa Real Madrid. Umwe mu rutigo umugongo rwa ekipe yitwa Real Madrid bagize kuva yinjira muri nozu, Luka Modric yaraye asezeye muri ekipe yitwa Real Madrid. Abdul Manoti, Luka Modric azibukirwa kuri vyinshi yakoze muri ekipe yitwa Real Madrid ku myaka 13 yaramaze ari muri nozu yitwa Real Madrid. Ku munsi w'ejo bwari bwo nyuma kumubona mu myambaro ya ekipe yitwa Real Madrid. Biraryoshe kuba ahantu ariko gasohoka ari ikintu kidasanzwe hasize bitewe nuko wahasanze. Yasanze ekipe yitwa Real Madrid ari ekipe ikomeye itwara ibikombe, bamuzana nk'umukinnyi akomeye wo kuza kubafasha kubandanya batwara ivyo bikombe, aranabafasha baranabitwara, ariko babitwara atari uvuga ngo ni wa mukinnyi ari muri bus igera ku mudogo igakwama abandi bakavamwe bagasunika bagasigara indani, ariko ari wa mukinnyi avuga ngo aho vyagoranye cyane mureke nanje ngira ico nsahiriza kugira ngo bus yegera imbere hanyuma tubandanye urugendo turi kumwe tumeze neza. Abantu bari kuri YouTube bari kubona umuganda w'ibikombe biteretse imbere y'umugabo yitwa Luka Modric. Nicerekana ngo nibikogwa bingana iki n'uruhara rungana gute yakoze mu bikombe Real Madrid yatwaye muri iyi myaka igera kuri 13. Yahinduye ishusho ya Real Madrid gushika ku rugero rungana iki. Apari ibikombe batwaye bari kumwe ni Luka Modric hanze y'inzu yitwa Santiago Bernabeu. N'umugabo yarafise nuvuga igikundiro ku bantu runaka bakunze Real Madrid bamwe muri iyi myaka ya hafi kubera umugabo yitwa Luka Modric. Hari n'abandi benshi bakubwira ngo iyo ntaza kubona umuntu akina nka Luka Modric nari kubambabaye, nari gukunda football. Abandi nabo bati iyo nza kwisanga nkina nka Luka Modric nari kubandanya football, ariko kubera ko ntakinye nkawe byabaye ngombwa ko ndawuheba. Jewe gena kiri umupira gatoya maze kumenya ko ntazokina nka Luka Modric na cenda uheba. Waciye uheba voilà. Luka Modric n'umugabo yinjiye ekipe yitwa Real Madrid ifise vyinshi maze kugera ko, ariko bamubona nk'umugabo azobafasha kongera gutwara ibindi vyinshi cyane bari kumwe. N'umugabo yinjiye ekipe yitwa Real Madrid igomba kubaka ikintu cita mediane ikomeye, especially ko yaravuye ahantu bigaragara ko ari umugabo ashobora kugira vyinshi atanga bitewe nuko yatanga vyinshi birenze ivyo club iri kiramusaba aho yarari, ariko aza muri ekipe yitwa Real Madrid igomba ivyo vyinshi ariko aratanga, ariko nayo ikazomufasha ibintu vyinshi cyane. Ekipe yitwa Real Madrid
irafise iturufu igomba gukoresha ku bakinyi bayinjiramo, irakubwira ngo ni club ifise amafaranga, niba wifuza amafaranga turaza kuyaguha, niba wifuza ibikombe hano uzobitwara, ni wanashaka gutwara ibihembo vyiwe ku giti cyawe nk'umugabo umwe uzobironka hano. Ivyo bintu vyose Luka Modric yabibonye muri equipe yitwa Real Madrid, kivuze ngo ubwiza bwiwe nivyo yatanze muri Real Madrid, nabo bafise uko bamwituye bamusubiza indirectement canke directement, ubwiza bwiwe abusohokanye bigaragara ko hari ikintu kidasanzwe afise zoratira abana, zoratira umuryango ko yatwaye muri equipe yitwa Real Madrid. Aha rero equipe yitwa Real Madrid ni equipe novuga ngo izokumbura cyane uyu mugabo, skills ziwe abafana ba Real Madrid bazokumbura uyu mugabo, n'umuntu adakunda equipe yitwa Real Madrid, abantu bakurikirana championnat iyo muri Espagne, ndavuga La Liga, abantu baraba Ligue des Champions, bimwe mu bihe vyiza umugabo yitwa Luka Modric yagiye aratanga ku banyamupira, buri muntu wese azogenda arabikumbura mu mice yiwe bitewe nuko yamukunda. Numwe mu bagabo novuga ngo abantu bibuka umugabo yitwa N'Golo Kante, novuga ko bagomba kumera kumwe bitewe nuko society bafata. Yaba umukunzi wa equipe yitwa FC Barcelona ntazokubwira ngo sinkunda Luka Modric, yaba umukunzi wa equipe runaka ntazokubwira ngo sinkunda Luka Modric. Kivuze ngo ubwiza bwiwe burafise ukuntu bwagiye bukicapa mu bwonko bw'abantu bari bo bose bakunda ibikogwa vyiwe, yoblija buri muntu wese araba umupira kumukunda kuneza no kunabi bitewe n'ibikogwa vyiwe. Abari kuri YouTube barabona mamwe mu mafoto akomeye cyane agereranga ibihe vyiwe vyiza muri equipe yitwa Real Madrid, na cancana mu majira akomeye ya Ligue des Champions, ariko muri equipe yitwa Real Madrid urayibona kuva kicambara numero 19 kuva yambara numero 10 muri equipe yitwa Real Madrid. Numwe mu bantu n'umusu wo muvuga muri equipe yitwa Real Madrid, honestly uwo muvuga ko vyinshi bigiye bitandukanye, page imwe 2 3 4 5 zokuzura uri kurayaga kuvyo Luka Modric yakoze muri equipe yitwa Real Madrid. Landry mariage y'imyaka 13 ubanye n'umuntu mwirigwana murarana, biba ari ibintu bitoroshe cyane. Mariage ya Real Madrid na Luka Modric yarayirangiye, ariko nibaza ko yaba ku ruhande rwe warafise yazibukira ko Real Madrid nka equipe yamufashije kwitwa umukinnyi akomeye ku isi no munsi nka Luka Modric anafise Ballon d'Or, ariko kandi uno munsi na Real Madrid bazibuka ko batonze umugabo yitwa Luka Modric hagati mu kibuga. Umugabo yitwa Luka Modric ni umwe mu bagabo nk'uko Abdulazak ariko arabivuga, je mfata nk'abarejande bakomeye cyane mu mupira w'amaguru ku rwego rw'isi. Ntagendeye kuri Real Madrid, ntagendeye kuri equipe kanaka, ahubwo ngendeye mu cy'umupira w'amaguru siguye. Luka Modric sinotinya kumushyira mu rwego rwa Andres Iniesta. Luka Modric sinotinya kumushyira mu rwego, nubwo abantu bavuga ati nta niveau ya Andres Iniesta afise mugabo, hari igihe uvuga ati nta niveau nk'iya naka afise mugabo gasanga hafi aho Andres Iniesta yicaye, nubwo batoja ku ntebe imwe Luka Modric yoza, nubwo Xavi Hernandez atoza ku ntebe imwe mugabo yoza. Mugabo no munsi ugiye kwiyumvira aba mediateur beza isi yatunze, Luka Modric nibaza ko ari muri abo. Umusore yitwa Luka Modric 2008 2019 avuye iwabo, no 2008 na 2009 avuye iwabo muri Croatia muri Dinamo Zagreb yerekeza muri equipe ya Tottenham Hotspur. Baba na saison avuga ngo zigera kuri 4 nta gikombe yigeze habona. Asohoka Luka Modric imyaka isa n'iri kwiragenda, yavuye muri Tottenham Hotspur amaze kuja mu myaka 27 28 2012 na 13 yerekeza muri Real Madrid. Uno munsi ni legende akomeye muri equipe ya Real Madrid gusumba undi mukinyi wari wese. Asohokanye Ligue des Champions gara kuri 6, ibikombe bigiye bitandukanye vya La Liga, Copa del Rey bigiye bitandukanye. Uno munsi ukabona ngo niba Luka Modric ageze gutandukana na Real Madrid, batandukanye hahandi uvuga ngo Madrid ntacitaye Modric na Modric ntacitaye Madrid. Bisiguye ngo iyo ubanye n'umuntu mukabana uzi ngo tuzokeneranira, nkenera ndagukenere hama ico nkeneye ko ndakiguhe nawe ico ndagukeneye kukime, niwo mubano mwiza. Rero navuga ko Luka Modric no munsi je naravye mu match menshi y'ama classico harimo umugabo witwa Andres Iniesta, ukabona ngo hariho rivalite hagati ya Madrid na Barcelona. Mugabo ashaka kufa bagomba bakinira kuri Santiago Bernabeu. Umumenye naza wa Barcelona akora impinduka gasora Andres Iniesta, Santiago do Bernabeu yose igahaguruka n'abafana ba Madrid, ukabona ngo Andres Iniesta nta kintu bamwagiriza. Na Luka Modric nuno munsi jewe uwombaza inshuri imwe nibuka Luka Modric ashobora ko yarafatanye mu mashati n'umuntu yari match ya Manchester City na Real Madrid baje ko baba eliminer na Rodrigo Goes muri 2020. C'était en 2022. Yeah. Rodrigo aza kwerimina Manchester City mu minota igera kuri 2. Niho hantu imwe nshuri imwe rukombe nibuka Luka Modric yafatanye mu mashati n'umugabo witwa Emerick Laporte, ukabona ngo
numwe mu bamediateri no muzi Madrid yishimira yaratunze bazidani bari na Sosy yaratunze abagiye batandukanye ba Makerere mugabo no munsi yindukije amaso karaba très discipliné akora yitangira equipe yitanga ku giti ciwe kandi nkuko Abdul yavuze equipe nkuru y'ikini uganya des trophées individuels uganya des trophées collectifs uno muzi umugabo witwa Luka Modric ari mu bamediateri bake bafise igikombe nako umupira w'inzahabu ari mu bamediateri bake bafise umupira w'inzahabu no muzi ni finaliste wa mondial ya 2018 nubwo atayitahukanye mugabo yaje gutogwa nk'umukinyi yaranze novuga ngo igikombe ukabona ngo ivyo no yikurikira avec équipe ya Clovis bagira muri demi-finale muri 2022 ivyo vyose ukabona ngo Luka Modric avec maturité afise hari ikintu kinini Madrid yasobanuye mu buzima bwiwe kugera no muzi Luka Modric muri buka umugabo yitwa Jose Mourinho amukura muri equipe ya Tottenham Hotspur hageze ahantu bamenyereza bamwe n'abandi barabura Luka Modric akavuga ati Madrid wakubise squat mugabo gukubita squat kwa Luka Modric nako kwa Madrid kuri Luka Modric vyari kuca bivana n'umumenyereza ariko arabakinisha canke na tactique yifuza kuko asanzwe ofise Sami Khedira agasanga ofise Xabi Alonso agasanga ofise Mesut Ozil na Angel Di Maria vyari bigoye gufata umwana avuye muri Tottenham Hotspur atagikomba aratwara ataki ngo umugire icizere mu bakinyi bakuru ngo petit à petit umwanya Luka Modric yahawe asohotsa afise izina risumba iryo Alonso yahavanye asohotsa afise izina risumba yundi mu mediatere kwa Madrid mu myaka 10 irenganye canke 15 asohokanye yari umukinyi novuga ko yari umukinyi mwiza usi kuba gusa Luka Modric yari mu kibuga yarafitaniye n'ikindi kintu citwa umubano n'abakinyi nyuma y'ikibuga kuko wabona yuko yaza kwankatra aba bana bakiri bashasha genda urabe Arda Gira no yamushingira ni navuga ati nimba hari ibindi bintu nize nuko Modric bamwita papa bamwubaha cyane uno mugabo ntacataye Madrid nkuko Landry yabikuvuze nta na kimwe atahera Madrid nta na kimwe Madrid yozi namwishuza myaka 39 urashitse muri iyo equipe uratwaye Champions League zigera kuri 6 Copa del Rey zigera kuri 2 Super Coupe yatwaye zigera kuri 5 abafasha no gutwara muri UEFA Champions League zigera kuri 6 yongeye kandi muri Real Madrid atwara UEFA Super Cup zigera kuri 5 atwara FIFA Club World Cup zigera kuri muri 2015 ni umukinyi yabaye igisobanuro muri Real Madrid umukinyi wabona ko heka abandi umukinyi bose baza kwitura ko bafise ibibazo rero ubu kugeza kuri no mwanya ni Luka Modric anasohotse ataranavyifuza kuva muri Real Madrid kuko kuva mu mwaka uheze yaguma ashaka kugabanya umushahara kugira bandanya kinira no Real Madrid ariko urabona yuko profile ya Real Madrid ibikeneye kugeza kuri no mwanya ni Real Madrid kuri yubaka arakeneye gusohora abakinyi kugira bandanye yubaka yinjiza abandi bashasha ariko ico kuri bwanje ntaco no mwagiriza kuko yaratanze vyose kandi no mu gusohoka ntavyo yari yipfuza nuko gusangira ngo equipe yitwa Real Madrid basamaye bakamusezera nabi batsindwa ibitsindo vyinshi mu rukino rwa nkuru ariko Vitinga ati mbonye Luka Modric turi mu kibuga kimwe numva ishema ndanezerwa cyane ariko kandi Abdul Ken kino navuga ngo turangiza kuri Luka Modric ndetse turinjira kuri match yabo na Paris Saint-Germain ikindi kintu gikomeye cyane muri no misi bigoye yuko uzona kibana n'abakinyi benshi kubana n'abamenyereza burya kubana n'abamenyereza novuga ngo ni kimwe mu bintu biriko biragora abakinyi presque zino generation vuba za kino gihe kubona umukinyi ashobora kuba muri equipe depuis 2012 nka Real Madrid match 597 ibitsinda 43 assist 95 abamenyereza bakikura kuranywa ko umwe babiri batatu bane batanu bose baza bavuga ngo Luka Modric bose bagasohoka bamushingira inaye ibi vyerekana ibintu ibi vyerekana ubugabo vyerekana la sagesse umugabo yitwa Luka Modric afise muri iyo ari muri equipe kuko uravye generation zubu kugira ngo uzubone umukinya amaze saison 10 ahuza n'abamenyereza bose yaba tactiquement ariko kandi n'ubundi mubano w'inyuma ni ibintu novuga ngo bigoye cyane ariko tubonye muri kuri Modric mu myaka 13 muri equipe ya Real Madrid aho abamenyereza bose bikura kurana
ariko ntihagire n'umwe asohoka avuga nabi Modric yaba mu buryo bwa tactique nkuko yifuza kumukinisha yaba kandi n'inyuma y'ikibuga ngo umenyereza avuge ngo ndafitanye amatatu n'umugabo yitwa Luka Modric usibye gusa Xabi Alonso washitse akavuga ngo ngomba kubaka bishasha kandi birumvikana ku myaka 39 agomba kubaka bishasha ariko novuga ngo ni ikintu gikomeye cyane twabonye ku mugabo yitwa Luka Modric cyo guhuza n'abamenyereza ibitari ko birorohera generation za kino gihe si Luka Modric asohotse mu nzu ya Real Madrid ngo nuko habaye kunanirwa kwisanga mu mukino mumenyereza runaka ahubwo ni Luka Modric asohotse muri Real Madrid yifuza kubaho mu buryo bushasha ariko bidashingiye cyane ku bakinyi bakuze especially bahamaze igihe kirekire bagomba kugira uko bubaka Real Madrid mu ishusho nshasha y'abakinyi bashasha kandi bafite ubushobozi bugiye butandukanye ku rwego rwa Real Madrid umumenyereza uwo ari we wese kumenya ingene abana na Luka Modric kumenya ingene abana n'uwo mumenyereza kuzana abandi bakinyi basanga Luka Modric muri equipe ya Real Madrid bose bakabana neza meme no muri tactique z'umumenyereza kisanga mu buryo bworoshe ibi bikwereka ngo umukinyi afise uruhe rwego n'ubuhe bushobozi mu rwego rwo gufasha club muri situation yari yose imukeneye nimba ushobora kubana na Jose Mourinho muri tactique ziwe ukamuha ivyo yifuza akakurekera mu kibuga ukabana na Zidane akakubwira ngo uvyo uri kurama bihuye n'ivyo nifuza ukaba ngaho Carlos Ancelotti akakubwira ngo ivyo uri kurama n'ivyo nari nkeneye ugomba kuba hano ni kintu gikomeye cyane ku bakinyi cyane abakinyi hagati bikunda kugora ukunda gusanga umumenyereza runaka yifuza kubona Luka Modric muri profile runaka ariko Luka Modric ntaza guhinduka mu buryo bwuzuye totalement ngo abe uwo mumenyereza yifuza kuba ariko raba Luka Modric wa Real Madrid yabanye n'abamenyereza batandukanye bamwasosya akabakinyi bagiye batandukanye uko mwasosya akabakinyi bagiye batandukanye we yarara bakavuga ngo eske nshobora kuyadapta mu buryo bworoshe ku rugero rungana gute ngo nimba tuvuye muri systeme ya 4-2 tugiye muri systeme ya 4-3-3 nza guhinduka gute kugira ngo ntange ivyo ntegerezwa gutanga mu buryo Real Madrid vyifuza agahinduka kugira ngo yisusishe canke yisanishe nabo bamuzanye ko gukinana nawe uyu mugabo yakinanye no witwa Toni Kroos akinana na Casemiro imyaka myinshi haraho Real Madrid yagira akora rotation akinana n'abandi bana bagiye batandukanye henshi bamena ari ngaba barahuriye mu kibuga Casemiro we yanaje no kuza asanga hari trio novuga ngo itishimira umugabo witwa Zidane yarimo umugabo witwa James Rodriguez gusa ariko akinishwa nka nimero 6 kivuze ngo Luka Modric n'umugabo yabaye uwo Real Madrid yifuza kwabawe mu gihe cyose yari mukeneye cyane mwihindagurika ry'ibihe n'ihindagurika ry'abamenyereza bikunda kugora aba mediateur benshi batandukanye ku isi hari abakinyi bagiye barahindura systeme bakinishwamwo bitewe nuko abamenyereza bahindutse cyane hagati mu kibuga asanga umukinyi yaragiye burundu ukamurondera ukamubura ariko ni Luka Modric mubwiye ngo tuve muri ibi tuje muri ibi yarakorohera bikoroha ko akinana n'umukinyi runaka arabo ngene yakinanye n'umwana yitwa Dani Ceballos birakunda yababazi yuko juste nk'umumeneur de jeu yababizi yuko ntagerageje kumvikana n'abandi urukino ruraza gupfa eske rupfuye nawe biza kubaza je kuko ugereranije ukara abantu bose baba bariko barakinana na maturité yari afise byaba ari ibintu bigoye yuko Luka Modric ashobora kuza kwica urukino kandi aba ari we yuko abazi yuko byose biza kuvako kandi ikindi naco kuri Luka Modric yari afise ikintu citwa ubwenge no kwicisha bugufi kuko we umeze nka uri nka Luka Modric urabizi yuko umukocha ari waza gufata decision nimba ari ikintu kiko kiragora abana buno munsi bibona abastar gusumba uko bafise profile mu kibuga kuko ubu visibility ya media irakugira umustar urakuduza cyane gusumba uko wewe ivyo ukora mu kibuga rero ikintu atashotse gushira imbere no gutwagwa cyane kuri Luka Modric ni kutabona iyo oxyse kwamanyoterewe gukora ivyiza mu kibuga kwamanyoterewe gukora cyane nivyo bintu bitashoboye kumutwara nivyo kuri Luka Modric kuva 2012 n'umukinnyi wa equipe ya Real Madrid urugendo rwe rero rukaba rwarangiye ku munsi w'ejo muri match batsinda na equipe yitwa Paris Saint-Germain bigera kuri 4 ku ubusa Luka Modric rero agiye kwerekereza officially aradufasha Landry muri equipe yitwa AC Milan agiye nka Jean Libre umukinnyi arangije amasezerano ariko kandi
uyu munyakroatia asanzwe anafise n'imitahe muri equipe yitwa Sosy rero Luka Modric amaze kuba rangiza gukina equipe yitwa Real Madrid ubu n'umukinyi wa equipe yitwa AC Milan mu gihugu cy'ubu Utaliyano. Kumviriza sasa fibu hama tuze twinjira kuri match yo kumugoroba ku munsi w'ejo Real Madrid vs Paris Saint-Germain. Madrid bariye umuba bahura n'uruva gusenya bakubitwa na equipe yitwa Paris Saint-Germain. Twumviriza sasa fibu tugaruke twinjira mu buryo buramvuye mu rugo urukino. Safi